neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye ndabashuje kandi ndamwifuriza kumererwa neza cyane. Turabahaye ikaze kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 4 Ruhuma 2025. Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza kuri no monesha kure yacu ari nayo yanya Burundi News TV. Burundi News TV ni mbonesha kure imyirudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru agezweho agaruka n'umundi kubiko biravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese aho tugiye kugaruka kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi abategetsi bakomakomeye cyane nka Albert Shingiro umushikiranganje mu byajejwe ajejwe imigenderanire mpuzamakungu n'ibindi bihugu, akaba n'abandi bategetsi bamwe na bamwe barimo nka General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo nka Pierre Nkurikiye ndetse n'abandi bamwe bamaze kugenda baragira icyo batanga ku butumwa batangaza ku butumwa ndetse cyane banagaruka ku buzima n'amagara atifashe neza y'umunyagihugu nyine akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo bakomeje kumwifuriza gukira neza. Hari abandi basesenguzi bavuga yuko atagihugu gitwarirwa habiri, akaba ari n'umwe mu mwihezo turaza kugaruka mu nzobere z'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuko amakuru yoma aradushya cange amakuru akomeza kugenda aradusomera. Muri no mwanya amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo atifashe neza, hari bamwe mu basesenguzi batajya umunwa ndetse bakomeje kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibikomeje kugenda biradushikira cange ibikomeje kugenda biradusumira ubwabyo biteye impungenge ndetse biteye n'akaga karemere cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Hari amakuru yihuta atugaragariza uburyo rero Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ibyo akora rero mu nyuma y'uko yaramaze kuronka amakuru agendanye nuko uyu Reverend Kuriyo bari gushaka kumutembagaza ku butegetsi mbere k'amatora y'umukuru w'igihugu yoba n'ubundi agiye kuzotangura muri 2027. Bivuga ko ari umugambi Reverend Kuriyo yari yaratanguye, ariko kandi bihuza no kuba Evariste Ndayishimiye nawe rero yarafise amakuru yizewe, amakuru aremere cyane mu gihe n'ubundi yamaze kumenya neza yuko Reverend Kuriyo nawe ariko arasozera ibigendanye n'ikiringo ciwe nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ibi byaratumye abategetsi bombi bakomeza kugenda biganaho ku buryo gushika no mwanya ubuzima bwa Reverend Kuriyo butifashe neza, ndetse abategetsi mu gihugu c'u Burundi bakomeje kugerageza ndetse no kugaragaza neza yuko baba bamwifuriza gukira vuba na bwangu nkuko amakuru yoma aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko bateye impungenge nibishobora kuzashika mu gihe uyu mutegetsi yo bapfuye canga se mu gihe n'ubundi yokira, dore yuko amagara yatifashe neza ndetse n'amahirwe yo kuba yokira nayo ari make cyane, ariko kandi amakuru akomeza kugenda aradushikira akaba ariko agaragaza ndetse aranerekana neza yuko ibara rishobora kuza kugwa mu gihugu c'u Burundi uko byogenda kose nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho muri no mwanya nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomira nuko uyu mutegetsi amagara bati akomeje kugenda aramererwa nabi, aho abategetsi bamwe mu Burundi basa nabamaze gufata ingingo yuko agomba kuba yosezerwaho. Turagaruka kubigendanye n'amakuru aremere cyane akomeje kugenda aravugwa mu gisagara ca Goma, umutekano waragarutse ndetse ubuzima burameze neza, uretse rero n'ubundi ibigendanye n'ibikorwa by'ubutabazi bikomeje kugenda bigaragara. Gushika no mwanya amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa akomeza kugenda aratugera muri no mwanya nuko umuhari wa MTC wamaze guhagarika ibigendanye n'ingwano cyangwa se kugaba ibitero kubasanzwe barabagwanya, aho amakuru ariko aradushikira aragendanye nuko bufasha iyo ngengo mu rwego rwo kugira ngo ibikomeje kugenda bigaragara cange amakuru akomeza kugenda aratugeraho ari uko rero ari ibikorwa bigendanye n'ubutabazi biriko birakogwa ngaho muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bivugwa ko mu rugamba rwo gufata igisagara ca Goma abenshi bapfuye, abandi bagace barakomereka ndetse abantu bakaba ariko bibaza igihe n'ubundi umuhari wa MTC yuza kugaba ibitero biremere cyane ntuze kwigira inama yo gusaba yuko rero abari muri ibyo bice borambika ibigwanisho hasi.
Ndabashuje mwese kandi ndabifuriza ibihe byiza cyane, twizere ko muri amaro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Tubaye ikaze abadukurikiye muri uno mwanya, abadukurikira muherereye mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amaro kandi mukomeje kumererwa neza. Niba ubwe ushitsano bwa mbere rero kuri no monesha kuri ya channel ya Nyabunini News TV, byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe gatanu kuri gatanu. Ikaze kuri mwebwe mwese rero n'ubundi mubandanya mutwumviriza mu makuru tubandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza. Kaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, abari Igitega, abari mu province amwe namwe mu ntara zagutse ndetse abari mu makaritsiye ndetse n'ibindi bice bimwe na bimwe, mwese ndabahaye ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, abari mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, abari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze. Abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese ndabifuriza kumererwa neza kandi ndabahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha nyine pisonda kwanditse sabone, ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, pisonde ko ari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo bacira kumenyesha ko ibiganiro byacu bitangwe. Ikaze kuri mwebwe mwese, tugaruka kubikomeje kugenda biravugwa. Imwe mu masanamu akomeje kugenda arahanwahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yongeye gutera amarira n'agahinda abatari bakeya, cane cane abasanzwe ari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ndetse n'abandi bari basanzwe barashigikiye ibikorwa ndetse n'amadisikuru ya Nyiriteka Reverend Ndikuriyo nkuko byoma bigaragara. Ni mu nyuma y'uko rero umwe mu basanzwe barakorera mu bitaro bimwe biherereye i Dubai, uri mu bakurikirana ubuzima n'amagara ya Reverend Ndikuriyo, yamaze bayishyira ifoto hanze igaragaza uburyo rero uyu mutegetsi yoba ameze. Icyakora mu maso ntihaboneka neza, ariko amakuru adusumira ndetse biboneka no kuri iyo sanamu bikaba bigaragaza ko uyu mugabo akiri mu byuma bimufasha guhema neza, aho biboneka ko amagara akomeje kugenda aragenda nabi. Byaduteye amatsiko yo kugira icyo tubaza rero bamwe mu begereye uyu muryango wa Reverend Ndikuriyo, maze baca baratumenyesha yuko nyine icyo barindiriye ari Imana ishobora kuba yokora, kuko ubu ngubu atakizere bafise ku buryo gushika uno mwanya bizera yuko nyine ibitarashobotse ku baganga b'i Burundi ndetse nabo muri Kenya bikaba biriko biragorana no kuzimwe mu nzobere z'abaganga n'abadogiteri basanzwe barakorera ngaha n'ubundi muri icyo gisagara ca Dubai, bikaba bitariko nta musaruro biri gutanga. Bikaba biboneka yuko n'ubundi barindiriye Imana ishobora kuba yakora nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho cyangwa amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko n'ubundi amakuru akomeje kugenda aravugwa yerekana yuko uyu mutegetsi ubuzima bwe butifashe neza. Usibye ibyatangajwe n'iyo cyangwa ibigaragara kuri iyo sanamu, naho umuryango ye biboneka yuko atakizera bagifise nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi byose kandi biraturuka ku bigendanye no kuba uyu mutegetsi yaragerageje ndetse akaba yarafashe imigambi imwe n'imwe yo kuba yoshaka kuzosimbura Evariste Ndayishimiye mu bigendanye n'uburongozi bw'umukuru w'igihugu ngaha muri kino gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ibyo Evariste Ndayishimiye atabashije kuba yokwakira neza nk'uko bigaragara. Hari umwihwezo dufite rero mu nzobere z'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho aca avuga yuko atagihugu gitwarirwa habiri cyangwa se bakavuga ngo n'ubundi inkuba zibiri iyo zihuriye mu kirere hari uko bigenda, abandi bakavuga ko atabihanga bibiri mu nkono imwe nk'uko biriko bigaragara. Inyuma y'inkuru rero n'ubundi twagiye turabahereza zigendanye n'ibikomeje kugenda bigaragara muri CNDD-FDD n'ibyitezwe mu makoraniro amwe namwe mu ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD Igitega. Umwe mu babaye imyaka myinshi mu butegetsi bwa CNDD-FDD yaratanze umwihwezo ufatiye cane ku migenderanire yagiye iraba rero hagati y'uramutswa igihugu ndetse n'uramutswa umugambwe kuva muri 2005 nk'uko rero tubikora kenshi hano. Nta zina duca turatanga ku bigendanye ryo yatanze amakuru nyine ku bigendanye no kugerageza n'ubundi kurabira hamwe uburyo twokingira umutekano wiwe. Turagaruka n'ubundi ku byo yadutangarije n'ibyo yatwandikiye, ariko kandi muraza kunyemerera tugende turabigendamo neza. Ikibazo ngo cyaba cyaratanguye mu gihe rero Nkurunziza na Rajabu bari bakiri mu burongozi bw'igihugu. Ati narabonye muvuga ku njyane ziri muri CNDD-FDD hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverend Ndikuriyo
wagize neza rero kandi ntaco wabeshemwo. Amatati ari hano umugwi rero waravuze ugizwe nabiyita ko rero bari mwirage rya Petero Nkurunziza udaratwara Burundi, uriho rero Ndayishimiye ntibakimufata nk'umwe rero muri bo. Uwo mugwi rero ugizwe ahanini cyane n'abategetsi Perezida Nkurunziza yagennye mu bibanza bigiye bitandukanye. Bamwe rero bakiri mu mabanga, abandi baramaze gukugwa. Harimo rero kandi abagwiza tunga bari batungiye rero mu butegetsi bwa Nkurunziza nk'uko biriko biragaragara. Bamwe banashobora rero kuba barakuye umutahe iwe, ariko kandi ico sico nshaka rero gushimika ko nshaka kuvuga cyane ku migenderanire iba hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umukuru w'umugambwe Reverend Ndikuriyo. Burya iki kibazo cyarahereye rero mu gihe ca Hussein Rajabu muri 2005 yarashatse kuba ko rero ari we yoba umukuru w'igihugu, nk'uko byema bigaragara Tanzania ndetse na Afrika y'Epfo bimwamirira kure rero abonye ibyo bihugu bimwankiye kandi ari byo rero byamuhetse. Rajabu yumvikanye na Nkurunziza rero ko umwe rero atwara igihugu ubundi agatwara umugambwe. Rajabu yabona ko Nkurunziza nk'umuntu yizaniye rero n'ubundi azokwama amugamburukira, yabona ko rero igihugu kizotwarirwa rero mu mugambwe. Umukuru w'igihugu agashira rero mu ngiro ingingo z'umugambwe, bisigura ko rero Rajabu yibona ko ari we rero umukuru w'igihugu. Ukuri ibyo bintu byarateye rero ingorane inzego z'igihugu kubera abategetsi batamenya rero iyo batwarwa. Umushikiranganje yarashobora rero n'ubundi guhamagagwa n'umukuru w'igihugu agakurikira rero mu nzira, kubera aciye rero ahamagagwa n'umukuru w'umugambwe. Byarangiye Rajabu akuwe rero muri 2007. Nkurunziza yatwara rero umugambwe aciye mu nama nkuru y'inararibonye. Kugira Nkurunziza n'ubundi ntazosubire kugira ingorane nk'izo yabonye kuri Rajabu, yiyumviriye kurongora umugambwe we nyine. Hari n'ubundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, hari bamwe babona neza ndetse bakanagaragaza neza yuko n'ubundi ibyo umukuru w'igihugu yakomezaga kugenda aragaragaza, n'ubundi yanatinyaga ko umugambwe uzokongera gukora amakosa byashoboraga gucafuza umukuru w'igihugu. Niyo Nkurunziza yatora ingenerera atwara umugambwe, bitaboneka ko ari we rero n'ubundi awutwara, ashiraho inama nkuru y'inararibonye. Amategeko yavugaga ko rero n'ubundi umukuru w'uwo rwego ari umunyamabanga afise rero amabanga yo hejuru cyane n'ubundi mu gihugu. Birumvikana neza ko byari bitomowe ko rero urwo rwego rutwarwa rero n'umukuru w'igihugu. Burya urwo rwego nirwo rero rwatwara n'ubundi umugambwe. Umukuru w'igihugu, umukuru w'umugambwe nyine yari asigaye ajejwe ubuzima bwa misi yose bw'umugambwe. Imigenderanire yaragomye gutosekara n'ubundi gato hagati ya Perezida Nkurunziza ndetse na Jeremy Ngendakumana yatwara umugambwe. Harabaye kwikeka kose ko Jeremy nawe rero ashaka kwitoza muri 2010. Ico bikoze rero Nkurunziza yari azi neza ko Jeremy atari kumworohereza n'ubundi muri 2015, ari nayo mpamvu nyine yaciye atoza Pascal Nyabenda muri 2012 nk'uko Nkurunziza yanabyivugiye. Imigenderanire yabe n'ubundi Nyabyenda yaramutinya cyane nk'uko bigaragara. Jenerali Ndayishimiye ntiyari ashigikiye ko Nkurunziza atwara inama nkuru y'inararibonye. Kimwe rero mu bibazo Perezida Evariste Ndayishimiye yaragize nuko rero igihe Nkurunziza yaba umukuru w'inararibonye w'inama nkuru y'inararibonye n'ubundi atari abishigikiye, ntiyabishyize hejuru ngo abyiyamirize yeruye, ariko kandi mu bo bangana yaravuze rwose. Ati Ndayishimiye yavuga ko inama nkuru y'inararibonye ari urwego ruhanura inzego, yabona ko rero rudashobora kurongorwa n'ubundi n'umukuru w'igihugu, kandi gwitwa ko ruje n'ubundi kumuhanura ndetse rukongera rugahanura umukuru w'umugambwe. Burya n'ubundi Ndayishimiye nawe ntiyari yoroshe aho rero abereye perezida. Icyo cyumviro nico rero cyatumye Reverend Ndikuriyo yamwibukije. Ndikuriyo rero yabwira ati kurya wari warabivuze ntibibereye ko urongora inama nkuru y'inararibonye.
Variston Ndayishimiye yoba rero nawe yaragize amakenga nkuko bikomeje kugenda bigaragara kugeza bivuga ko rero amakuru yamenye ariyo yatumye atanguza iyindi migambi mishasha ishaka kuzotuma n'ubundi mu Burundi ibintu bica nk'ibirahinduka nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya akaba agaragaza ko amagara yatifashe neza biturutse ku mvo za politike bigize ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi. Brigadier General Gaspard Baratuza hejeje kwemera neza yuko noneho hari biziga by'abasoda b'abarundi ndetse akanemeza neza yuko hari abasoda benshi baraguye muri iyo ngwano ndetse agaca arashimangira ndetse anagaragaza neza yuko nubundi hariyo bamwe rero bariko baravurirwa mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge nga mu gisagara ca Bujumbura. Icyakora ntiyatangaje ibitigiri byabo ariko kandi umwe mu basoda twayaze bamaze igihe baragwanira mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo bamaze y'umwaka baremeza ko rero ata position nimwe igisoda c'u Burundi gisigaranye muri ivyo bice. Uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ntuzoroha mu bigendanye n'ubutunzi ndetse n'umutekano ku gihugu c'u Burundi. Iyi nayo ni ingingo turoza kugenda twitso canke turagarukaho. Ikigega cy'isi yose FMI cara yahagaritse amasezerano y'ingurane y'imiliyoni amajana 200 z'amadolari co haye Burundi mu kiringo c'amezi 40. Ibi byose turaza kubigarukaho aho rero biri ngombwa yuko President Variston Ndayishimiye agomba kugira ibishoboka byose kugira ngo yohereze abasoda muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo kugira ngo abashe kuba yoronka byinshi bigiye bitandukanye mu bigendanye n'ubutunzi mu gihe aho yari yiteze amakiriro biriko biranga bikabikomeje kugenda birafata indi ntera. Kaze kuri mwebwe mwese mubandanye mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, kaze kuri mwebwe mwese mubana natwe ku makuru akomeje kugenda aravugwa cane cane amakuru agendanye n'umutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze rero nubundi kubiriko biravugwa nga mu Burundi. Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri nga mu Burundi cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari mu makomine amakayitsi ya ma province amwe namwe. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese. Ndabahaye ikaze kandi kuba twumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye mu bihugu by'abanyi, abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi yose. Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese. Mwongeye kwirwa cange mwongere kuramuka neza bivanye naho muherereye. Niba rugambere shitse ngaha pisonda kwanditse sabone kugira usharonka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu uce urabandanya anubundi kuyashikiriza canga se amakuru n'ibiganiro byacu uyashikirize nubundi ku banywanyi bawe. Ikaze kuri mwebwe mwese amakuru reka tuyatangurire nubundi nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Variston Ndayishimiye arakomeje kugira ubwoba buremere cyane mu nyuma y'uko rero urugamba rukomeje gusatira igihugu ciwe canga se imipaka ihuza Burundi ndetse na Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho cange akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko ibintu bikomeje kugenda birakomera. Ni mu nyuma y'uko rero urugamba ruriko ruraturuka muri Kivu y'amajyaruguru rukamanuka muri Kivu y'amajyepfo rusatira igihugu c'u Burundi. Ahangaha bizorohera neza umwari wa MT3 bivanye no kuba rero hari ingabo nyinshi z'u Burundi, ariko kandi bikaba bivanye no kuba hari Red Tabara isanzwe iragwanyiza ingabo z'u Burundi ndetse nayo ubwayo ikaba isanzwe irazikubita inshuro ku buryo buremere cyane. Mu misi heze umwe mu basoda b'abarundi yararungitswe muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu mwaka w'ibihumbi 2023 yaratumenyesheje yuko ata position nimwe igisoda c'u Burundi gisigaranye, aho rero no mu bihe byo gufata Minova bararonse amabwiriza abamenyesha yuko rero bakwiriye kuva muri ivyo bice bagaca barahunga kugira ngo bataza kuhatakariza ubuzima. Yaravuze ko hapfuye abasoda benshi. Ikibazo singwa nikomeje kubera mu seruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Variston Ndayishimiye afise ubwoba bw'uko rero umwari wa MT3 umujinya watuye abasoda ba President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse n'ibyashikiye abacanshuro ndetse n'abandi bamwe na bamwe bagiye batandukanye nk'abo mu ngabo zo muri Afrika y'Epfo no muri Tanzania ndetse na Malawi no muri FDLR. Arafise ubwoba buko bishobora kuzoshikira Burundi ndetse bikabazaba bibi cyane nk'umwe mu bategetsi bagize uruhara muri izo ngwano ndetse akaba ari umwe mu bantu bari bazi ukuri kuzuye ndetse
ndetse akaba yarigeze kugirana ibiganiro n'umwe mu bayobozi ba M23 ndetse akaba yaragerageje kuba yovugana nabo kenshi, nyamara harabayeho n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye canga bimwe na bimwe canga mistake zagiye ziboneka aho abasoda b'abarundi baragiye barafatwa amateko, ariko uyu mutegetsi agaca aragaragaza erekana neza yuko atari abagwanyi b'u Burundi ahubwo arabagwanyi bo muri Redi Tabara. Ukibaza igituma uyu muhari wa M23 wojya gufata Redi Tabara kandi Redi Tabara idasanzwe irakorana n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi byose bigendanye no kuba igisoda c'u Burundi ndetse na Valentin Ndayishimiye baragiye baratera iteka canga baratera inkunga ibikorwa bya Perezida Felix Tshisekedi Chilombo, ndetse akaba akomeje kugenda aratsindwa, biri mu bintu bimutera ubwoba ku buryo rero biboneka yuko iyi ntambara ishobora kuzoshika nga mu Burundi. Hari abasesenguzi bemeza ndetse bakanagaragaza neza yuko n'ubundi iyi ntambara ishobora kuzarangira yifatikanyije, aho rero Redi Tabara ndetse cyane cyane Redi Tabara ndetse n'uyu muhari wa M23 bishobora kuzifatikanya bikagwana ndetse cyangwa se bigahangana n'igihugu c'u Burundi. Ibi kandi biriko biravugwa mu gihe nyine izo mpungenge za Perezida Valentin Ndayishimiye atariko arazisobanura uko ziri, ahubwo akaba ariko asigura yuko afise amakuru yuko igihugu c'ubanyi c'u Rwanda cyo kiriko kirashaka kuba cyo mutera. Icyakora mu kutajya umunwa yarasiguye ndetse anagaragaza neza yuko iyo yiteguye nawe kuzivuna umwanzi nkuko bigaragara. Nubwo kandi amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira, hakomeje kugenda hagaragara byinshi bitandukanye bigendanye n'ibikomeje kugenda bigaragara cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uburundi burakomeje gukubitwa n'inkuba rero n'ubundi cyangwa se birakomeje abasoda b'abarundi barakomeje kugwa mu nkubiri y'ibisasu biremere cyane birimo gusukwa n'umuhari wa M23 nkuko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko n'ubundi ngaha rero mu makambi amwe namwe mu gisoda c'u Burundi hoba hariyo ibiziga bimwe na bimwe by'abasoda b'abarundi baguye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi byarabanje kugirwa ibanga ku buryo buremere cyane, ndetse binavugwa yuko haba hari n'abasoda bari baravurirwa mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge, ndetse mu makuru twifise nuko ibitaro bimwe na bimwe byaruzuriranye ku buryo n'ibyumba bimwe na bimwe bisanzwe byakirirwamo abana n'ababyeyi nabyo byotanguye kugenda birashyirwamo indembe ndetse n'inkomere nkuko bigaragara.